Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka cane kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa irya nino, hoba mu gisata ca politika, agateka kazina muntu ndetse n'igisata c'umutekano. Turazogaruka cane kuri umwe mu bagabo bazwi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Uyu akaba arongoye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu ryitwa Fokode. Arazwi mu biganiro bitandukanye yoba ku maspesi yatandukanye, ibi akaba ari ibiganiro bica ku rubuga rwa X canke se rwitwa Twitter, akaba yitabira kandi n'ibindi biganiro abayatumiwemwo n'imirwi itandukanye y'abarundi kugira ngo ashikirize ivyiyumviro vyiwe. Nta wundi rero ni Pacifique Nininahazwe. Ni vyinshi biriko biravugwa mu mirwi itandukanye y'abarundi cane ku magroupe WhatsApp ndetse no kuri réseaux sociaux zitandukanye. Aha akaba ari ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye aho bariko baravuga ko nawe yoba akitswe n'amagara. Ni nyuma y'imisi iheze amaze atagaragara yandika ku rukuta rwiwe rwa Facebook canke se ahandi ku zindi mbuga ngurukana bumenyi akoresha. Byose turagira ngo tuze tubice irya nino. Nagwaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana bari mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Kuva ku munsi wa gatandatu hari inkuru nyinshi ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ya mbere iciye ku masonga akaba ari inkuru iri kuvugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo, ndetse n'ivyo benshi batanguye gutangaza kuri Pacifique Nininahazwe. Kuri Reverend Ndikuriyo baratangaza yuko akitswe n'amagara. Pacifique Nininahazwe nabo benshi hakaba harimwo bamwe bari kuvuga yuko ashobora kuba nawe agwariye mu bitaro vyo mu gihugu c'Ububirigi. Gusa igihari nuko amakuru y'ibanga ava mu iperereza ry'u Burundi yemeza ko hariho umugambi wo kugandagura bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, harimwo baharanira agateka kazina muntu na bamwe mu bamenyesha amakuru cane kandi abo akaba ari bamwe baba mu bihugu vya Buraya. Aya makuru twayahawe n'isoko ryo mu iperereza. Iryo soko rikavuga ko ubutegetsi bwaronse ngo uburozi bukomeye cyane bwakuye muri kimwe mu bihugu vya rutura. Ubwo burozi ngo ntibusaba kubushira mu mfungurwa canke mu binyobwa ngo bushobora no kuba ku kintu umuntu aza gukoraho gusa. Bamwe bakavuga ko Reverend Ndikuriyo yahawe ishano, n'abandi bati na Pacifique Nininahazwe nawe bishobora kuba vyaragenze gutyo nk'uko aya makuru tugira tuyabashikirize. Iri soko mu rutonde ryaduhaye rw'abantu indwi bariko baronderwa bidasanzwe ngo bicwe hakoreshejwe uburozi imbere yuko amatora aba muri uyu mwaka. Batatu muri bo bari mu mashirahamwe yigenga, abandi batatu bari mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'undi umwe we ni umumenyesha makuru akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkuko bivugwa mu mashirahamwe yigenga harimwo umwe mu baharanira agateka kazina muntu akunze kwandika cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Uyu benshi bakavuga ko ari Pacifique Nininahazwe kuko azwi cane mu gushikiriza ivyiyumviro vyiwe ku ngingo zitandukanye zibiba biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gateka kazina muntu arahavuga ko, mu gisata c'ubukungu aravuga ko, mu gisata ca politika aravuga ko, ndetse no mu gisata c'ubutungane hose arashikiriza ivyiyumviro vyiwe. Pacifique Nininahazwe ni umwe mu baharanira agateka kazina muntu yandika kuri réseaux sociaux, akunzwe cyane n'abanyagihugu batandukanye. Mbere bikanavugwa ko hari benshi mu bakozi ba leta cane abo mu mabiro akomeye nabo bakurikirana ivyo yandika ku mbuga ngurukana bumenye, ndetse n'ivyo ashikiriza yoba mu maspesi atandukanye ndetse n'ahandi hatandukanye. Hakazamwo umukenyezi bavuga kazwi cane mw'isi ko yugurura imiryango ikomeye mw'isi mu bihugu vya Buraya, Canada na Amerika. Hakazamwo kandi n'umushingwamanza bavuga ko akorana cane na CPI. Uru akaba ari sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Tugarutse kuri uyu umwe mu baharanira agateka kazina muntu, bamwe bahejeje iminsi myinshi batabona yandika ku mbuga ngurukana bumenyi. cyane cyane ku rukuta rwe rwa Facebook. Uyo ni Pacifique Nininahazwe.
imbere y'uko bitangazwa harabanje kuba igikorane cya CNDD-FDD. Mbere hari n'amakuru yari yatangaje ko aza gushikiriza ajanye n'ibiriko biraba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku basoda b'u Burundi bariyo. Ivyo vyose rero mu minsi yakurikiye ntivyigeze bigaragara gushika kuri uno munsi. Gusa amakuru dufise yizewe anyomoza ibiriko biravugwa ko ashobora kuba yarahawe isumu canke se akagirirwa nabi nawe akaba ari mu bitaro bikomeye cyane mu gihugu c'Ububirigi, nuko ahubwo ikonti yiwe ya mbere ya Facebook canke se urubuga rwe rwa Facebook rwa mbere rwari rufise abamuyoboka barengaho gato ibihumbi 400 rwoba rwaribwe. Ivyo rero bikaba ari vyo vyatumye atabandanya ibikorwa vyiwe vyo gushikiriza inkuru bamwe mu bamukurikira kuri urwo rubuga. Ni mu gihe kandi nk'uko nabivuze ni umurwi urimwo ibice murantunge. Ni urutonde rw'abantu 7 ariko baronderwa mu bidasanzwe ngo bicwe hakoreshejwe ubwo burozi. Bakaba bari mu mirwi 3 harimwo abo mu mashirahamwe yigenga, abandi 3 akaba ari abanyepolitike ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubundi akaba ari umumenyesha makuru. Mu mashirahamwe yigenga harimwo uwo mu baharanira agateka kazina muntu, umukenyezi avuga kazwi cyane mu isi yose ndetse n'umushingwamanza. Mu gihe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo umunyepolitike akomeye ari mu Burundi kandi ari mu nama nshingamateka. Uyu yogaba rwose kuko amakuru ahari akavuga ko hafashwe umugambi ko ategerezwa kwicwa ariko ko badakeneye ko biboneka bamwisha bari bo. Aya makuru akavuga ko hariko kandi hararondegwa mu bamwegereye cyane uwo kwemera kumuha ubwo burozi, cyane cyane mu bashoferi bakora mu modoka ziwe no mu bakoriwe muhira. Akazamwo umukuru w'umugambwe wafuswe aba hanze rimwe na rimwe bakunze gushirako umuhari w'abagwanyi. Akazamwo kandi umunyepolitike yahunze nyene bita umufrondero. Uyu yahoze ari intwazangabo muri CNDD-FDD nawe akaba akunze gushikiriza ivyumviro bikomeye mu biganiro bitandukanye ku maradiyo atandukanye hirya no hino mu isi. Uwa gatatu rero ni mu bamenyesha makuru. Aya masoko akavuga ko uwo muyobozi w'iradiyo ikorera mu buhungiro nawe amaze igihe ashira habona amakuru menshi y'ibanga. Benshi muri bano bavuga kuri runo rutonde basanzwe babizi ko baronderwa cyane, ngo nta gishasha kirimwe kuri bo. Ngo boraba ntibijejare, ngo ariko n'abandi batavuzwe kuri runo rutonde bo kwitondera cyane abo bahura. Kuva kera hamye havugwa abazwi cyane ko aribo bagomba kwicwa, ariko tugasanga hishwe abatavugwa cyane nk'uko vyagenze kuri Ernest Manirumva. Ni mu gihe kandi ari n'amazina ya bamwe mu bavuga ko batumye ico gikorwa mu bihugu bimwe vya Buraya. Tuzoguma tubatohoza aboja muri ubwo buja nabo bomenya ko nabo nyene batazoroherwa mu bizokurikira. Ubutegetsi nabwo bwamenya ko abo bose baronderwa nabo bamaze kubimenya. Ngivyo bwokora ntivyo buri nkurikizi. Noneho ngo basokuru bavuze ngo ibuye riserutse ntibaricishe isuka. Mu gihe twariko turondera ukuri kw'iyi nkuru ivuga ko Pacifique Nahazwe yoba agwariye mu bitaro bikomeye cyane mu gihugu c'Ububirigi, ibi nivyo twabashije gushikako. Gusa amakuru ahari yizewe nuko Pacifique Nahazwe yoba ari muzima kandi amagara yiwe yifashe neza muri kano kanya. Ni mu gihe kandi tumaze n'iminsi turonka amakuru avuga ingene ubutegetsi bwarungise abasumyi b'urusaku batari bake bajejwe kuneka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu bihugu bitandukanye harimwo Buraya, Canada na Amerika. Inzira ya mbere yagomba gukoreshwa yo yararangiye gukoreshwa. Iyo nzira ya mbere muti ni yihe? Imwe mu nzira zakoreshejwe mu kurungika abakozi batari bake biperereza yabaye inzira ya Serbia. Imbonerakure n'abakozi b'iperereza bamwe mbere bari bazwi mu mabi akomeye bararungitswe mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Benshi muri izo nderetsi bahawe akazi ko kurondera amakuru yose ajanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, abamenyesha amakuru n'abarongoye amashirahamwe yigenga bari hanze. Umwe wese muri izo nderetsi harafise amazina ajejwe, ngo basabwa kumenya neza ubuzima bwa misi yose bwo bamutumye, ahaba, ahakora, ahanywera, ahakunda kugendera, ukashika muri ivyo bibanza, amasaha n'incuro ahagenda buri ndwi, abagenzi bakunda kuba bari kumwe n'ibindi bitandukanye. Izo nderetsi kandi zikaba zirimwo abantu bava mu moko yose, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore. Ico gikorwa bakagikora mu bwenge bwinshi. Iyo bikunze bariegereza uwo barondera bakaba nk'umugenzi, bakamuganiriza ivyo akunda. Bakunze kandi kuba mu bibanza bihuriramwo kenshi abarundi, maze bakaguma bagerageza kurondera amakuru yerekeye abo babatumye.
Iruhande y'aba kandi basanzwe barashitse i Buraya, hariho abandi baza bararungikwa guhura n'abarundi bahunze bakabonana bavuye i Bujumbura. Turamaze kuronka amaraporo bamwe muri bo bamaze gutanga bishitse i Bujumbura. Hari n'abatanga raporo z'ububeshi mu ntumbero yo gusigura gusa amagara y'iperereza bagiye gukoresha murantunge mu gusigura ko amafaranga y'iperereza bagiye gukoresha i Buraya hari ico ariko aramara. Hariho uwundi murwi w'ibanga rwose, aho hari umutegetsi hejuru cyane mu Burundi ariko aregereza bamwe mu barwizatunga b'abazungu bakorera mu Burundi. Uyu arabasaba ko bokwinjira mu mashirahamwe y'agateka kazina muntu mu ntumbero yo kumuronderera amakuru ya bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga ari mu buhungiro. Amakuru ahari akavuga ko bano bantu bajejwe gusuma urusaku atari bo bajejwe kuzogerera nabi abo bantu, ngo bo ico bajejwe ni ugutororokanya amakuru yose yerekeye abo bategetsi, abo ubutegetsi bwabatumye gucunga, ariko abajejwe kugira nabi n'abandi batandukanye n'abambere. Uburozi ni kimwe mu bigwanisho kandi ubutegetsi butegekanya gukoresha cyane. Ngo abarundi rero bari mu bahanga ntibijajare ngo barashitse aho bakingiwe. Abo bagenzi bariko baraduka na bamwe mu bari basanzwe barimwo abajejwe iperereza. Nk'uko dukunze guhanura abarundi benshi ni ukwirinda gutanga amakuru yanyu n'amakuru y'abagenzi banyu canke abo muzi ko basanzwe baronderwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, gutyo ngo muzikiza mwongere mukize benshi. Mu minsi iri imbere hari amakuru ashobora kuzoshirwa habona y'ingene iperereza risigaye ryubatswe mu gucunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abari mu Burundi. Nimwe mu migambi iriko irategurirwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yimirije. Imirwi iriko irakora ivyo bikorwa nayo nyene tuzoza turayishira habona gahoro gahoro uko amakuru azoja aradushikira. Ngivyo rero ivyo twaba tubabwiye cyane cyane ku bikorwa vy'iperereza biriko birategurirwa abashobora kuba bari ku mugabane wa Buraya gusa batavuga kimwe n'ubutegetsi buriho mu gihugu. Abo bose rero bakaba bo kwirinda cyane ndetse bakabandanya kurinda n'imiryango yabo kugira ngo batazohava baja mu marera menshi inyuma y'ibizoba vyababayeko. Reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa irya nino mw'isi. Abanyepalestina barenga 200,000 bari barateshejwe izabo binjiye mu buraruko ku maguru mu masaha abiri kuva aho ijabukiro ryugururiwe, nk'uko umutegetsi ajejwe umutekano muri Gaza yabibwiye itororokanizo ry'amakuru AFP. Amabariyeri y'imodoka yuguruwe isaha 3 zo mu gitondo, amasaha abiri inyuma yo kugurura ibariyeri ku bagenda n'amaguru. Ubutegetsi bwa Gaza bwakoresheje abantu barenga 5,500 mu gisagara ca Gaza kugira ngo bafashe abantu bateshejwe izabo gutahuka muri Gaza City no mu buraruko. Leta igereranya kandi ko abantu bo muri Gaza City n'uburaruko bakeneye amahema arenga 135 kuko bataha basanga amazu yabo yarasambutse. Amasanamu ava muri Wadi Gaza ku nkengera ya Gaza yerekana abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko baragenda n'amaguru bafise intekera z'ivyabo mu minwe mu nzira basubira iwabo. Gaza y'uburaruko ahanini yo ikaba isigaye ari ibihomoka inyuma y'ibibombe vyatewe n'igihugu ca Israeli. Mu minsi y'intambara ingabo za Israeli zategetse abanyagaza kuhava bituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bateshwa izabo. Abanyagaza kandi batanguye gutahuka baje mu buraruko inyuma ya Israeli ivugiye ko habonetse umwumvikano na Hamas wo kurekura imbohe 6 muri iyi ndwi. Izo mbohe zirimwo Albert Yehudi, umusivile ari mu vyatumye haba impari. Hamas kandi yararekuye abasirikare 4 kuwa gatandatu ariko ntiyarekura Madame Yehudi. Israel yagirije Hamas kurenga ku masezerano yo guhagarika intambara avuga ko abasivile b'abanya-Israeli ari bo bari kurekugwa ubwa mbere bakagabwa murantungi bagakabwa abanyororo b'abanyapalestine. Kuva ayo masezerano atanguye kuja mu ngiro, imbohe indwi n'abari munsi gato y'abanyororo 300 baramaze kurekurwa. Imbere yo gutangura kwinjira muri Gaza y'uburaruko, amasanamu yerekana abanyapalestine ibihumbi n'ibihumbi bari barateshejwe izabo bagana uburaruko bakoraniye kuri bariyeri ya gisirikare yari yarababujije kubandanya mu minsi ibiri iheze. Amasezerano y'ihagarikwa ry'intambara no kurekura ibombe n'abanyororo yatanguye gushirwa mu ngiro ku igenekerezo ya 19/0 hamaze
kuba ikabwa kabiri. Muri gira gatatu Hamas izorekura Yehudi n'izindi mbohe zibiri kuwa kane, hakurikira kandi abandi batatu kuwa gatandatu nk'uko vyavuzwe na Netanyahu na Katari yabaye umuhuza muri ivyo biganiro nk'uko amakuru adushikira bivuga. Hisunzwe rero ayo masezerano yo guhagarika intambara, abanyapalestina kuwa gatandatu vyari bitegekanijwe ko barekurirwa gusubira mu buraruko baciye mu muhora wa Netizarimu, inzira ibirometero 7 igenzurwa na Israeli itandukanya Gaza y'uburaruko n'asigaye hiyo ntara. Uti turyama mu mabarabara, niko Niremu Musabe yatangaje kuri bariyeri kuwa Mungu. Uti ntidushobora gutaha iwacu kandi umwanya wose tugerageje kugenda baraturasa. Uwo munyapalestina w'imyaka 42 yari yaje ava Idieri Al-Bala mu maja hagati ya Gaza, ariko yari yahungiye muri Shejayiva mu bumanuko. Dieb Shebali yavuze ko yari kuri iyo bariyeri kuva isaha 2:30 z'ijoro kuwa Mungu. Uti ijoro ryose abana bagumye barira kubera imbeho, duca turacana umuriro turabafuka, niko yavuze. Amasezerano yo mu kwezi kwa mbere yahagaritse intambara yari maze amezi 15 yatanguye igihe Hamas yatera Israel ku igenekerezo y'indwi gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023. Ico gihe hishwe abantu hafi 200,000, abandi 251 batwarwa bunyagano muri Gaza. Abanyapalestina barenga rero 47,200, benshi muri abo abanyagihugu basanzwe barishwe mu gitero Israel yacigaba nk'uko bivugwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bw'intara ya Gaza itwarwa n'umuhari wa Hamas. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya nandi menshi adushikira mu mwanya turaza kuyabagezako. Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vya misi yose muri ko murakora. Gusa mbibutsa gufyonda subscribe canke sabone namutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa nadushikiriza, kandi musangize ano makuru bagenzanya aho bari hose kugira ngo nabo baje baramu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbere y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.